Bakunzi bacu bakunzi urubuga kwa B-Info Plus ndabaramutse ndabaye nikaze makino iganiro cacu no munsi wa mbere genekerezo rya 16 ukwezi ni kwa gatandatu nyene no mwaka turimwo 2025 kana ngo ndamutse abantu bose dukurikirana aho baherereye yaba bari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari hanze y'igihugu Europe Asia ndetse na Amerika bumve yuko tubaramukiye cyane murabizi rero ntabwo mba ndumwe muri studio iyo nje kubaha amakuru ndikumwe n'umusanguzi gatanu kuri gatanu muri cyo kugira ngo abashe kutubwira ivyinshi mu nkunde rero ntango ndamuramutsa cyane bwana musanguzi reka ndakuramutse. Urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije ego kandi ndabona ko umeze neza cyane gose nanje ndaho ndashima Imana kabisa reka nce ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose nkuko babivuze mu mihingo itandukanye gizisi bose kabisa bumve ko tubaramukije muri bwa bumwe kandi tunabasaba n'imbabazi kabisa kuko biriko batugora cyane mugabo uko biri kose ntabwo bizoguma bitugora ndazi yuko azogera igihe dusubire gukora ukuri kwamye kandi atari kera cyane gose pano musisanguzi imbere ko twinjiye amakuru yacu nyezi na yuno munsi kanongere shime cyane vyimva mutima abantu bakoze ko bashoboye kugira ngo bumve akamo twabateye kugira ngo muri B-Info dushobore guhindura ivyuma canke mikorere igitandukanye n'abatarabikorana babwero ko imiryango icuguruye kugira ngo tubashe kubashikiriza ibintu ku gihe kandi vyiza. Bwana musisanguza amakuru uno munsi ni menshi ariko nkunde dusimbire ngaha muri bagira muri territoire ya Kabare aho abawaza n'aba M23 ibintu bitoroshe ni imigwano ikomeye cyane bituraza kubisangura mu buryo bwiramvuye twaza gusimbira ndetse no muri Rucuro aho imigwano ikomeye aho bitwa muri Bumbasha ndetse na Bunkuba M23 ikomeza kuhakorera udutendo tugiye dutandukanye turaza gusimbira no mu gihugu cy'u Rwanda aho hari ko haraba amarecrutement muri RDF kugira ngo barabe ukuntu bokongereza ingabo sivyo gusa turaza gusimbira kamanyora ndetse na katogota tubabwire situation ko zifashe muri rusange kandi muze kudukundira tuyagicana cyane kuri ibintu biko biravugwa n'ama media cyangwa ibimenyesha makuru aho bavuga ko nyine icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yoba yasize ubuzima aho yagiye kwivuriza mu gihugu cyaremanye turaze tubibahe mu buryo bwiramvuye. Andi makuru dufise shushe nuko RDF ehejeje kurungika makamyindwi n'ibigwanisho bikomeye bakaba bashiki aha mu gisagara ca Bukavu ibi navyo biri mu makuru twabateguriwe no munsi ariko mu nkundiye nongere mikaze kandi umusanguzi wacu muri studio. Yes ndagushimiye cyane bwana journaliste kwikazo mpaye cyane gose reka nanje ikazi ndarihe abadukurikiranye aho bari hose ego kumbure batora gatebe bicare tuganire kuri zino ngingo urumva ko ari nyinshi cyane gose ego na makuru twari kubaha umunsi wose ariko duhisemwo okuyabumbira hamwe kugira ngo tuyare tuyabahaye ego. Yes bwana journaliste imbere yuko tuza kuganira kuri kino kiganiro cacu ciramvuye nkuko wabivuze nagomba nanje nshimire byimva mutima abantu batariko barahengeshanya kudufata mu mugongo no kudutera intege muri kino gikorwa turiko turashikiriza. So reka rero twinjire muri kino kiganiro bwana journaliste mbabarire sinza gukurikiza cyangwa se gutondeka ibintu nkuko babikurikije we mu ntangamarara kubera yuko hari ibyo usanga bigenda birakwegana ahubwo imbere ya byose nari nshimye kwanza gutangura kuvuga kuri kino c'inkuru ya president Paul Kagame bivugwa yuko yoba yavuye mu mubiri bwana journaliste iyo umwubaha nkujya akitswe n'amagara acanke ari mu bihe nk'ibyo asanzwe ari mu munsi ibitangazamakuru byinshi bitandukanye babifata nka content babifata ko baronsa amakuru bagomba kugagamisha kugira ngo kumbure fan base yabo baronka ikintu bayihereza bashobore kuguma ndabivuge bariko baremanta imbuga zabo. Rero bona journaliste kugeza magingo aya nta nkuru nta mubajeje gutangaza amakuru yize ku gihugu cy'u Rwanda nta gitangaza amakuru na kimwe canke nta gwego na rumwe rubishinzwe ruratangaza yuko president Paul Kagame yoba yavuye mu mubiri nta na kimwe kabisa usivye ama rumeur
aguma ashikirizwa na bamwe n'abandi bavuga ivyo bishakiye bafonda sino gushika magingo aya kabisa mu bajeje gutangaza amakuru yiwe nta kintu na kimwe barabivuga ko usibye ko hari amakuru avuga yuko James Kabarebe yavuze yuko Perezida Paul Kagame amagara yiwe atameze neza ari muri etat critique nta kindi kintu na kimwe kiraza kivuga yuko yoba yapfuye novuga gifise inkuru iri verifiye gusa ayandi makuru bona journaliste aravuga yuko umuryango wiwe wose woba nawo wagiye mu Budagi aho asanzwe agwariye iyi ikaba ari imwe novuga mu bituma abantu ari impamvu imwe iriko iratuma abantu benshi bavuga bati kumbe ko n'umuryango we wagiye ko bakaciye yoba yapfuye ariko nshimye kumenyesha abakunzi b'urubuga rwacu yuko gushika magingo aya nta nkuru nimwe iri verifiye iremeza yuko President Paul Kagame yoba yapfuye Bona musisangozi urakoze cyane kwiyo nkuru duhaye hari abantu benshi bariko baravuga yuko yoba yitevye Imana aho n'ibinyamakuru byinshi biko biravyandika ariko kuri bomenya nuko kugira ino saha nkuko bivuze ataco vyemeza yuko yoba yitevye Imana. Bona musisangozi unkundiye dusimbire muri rucuru naho ngo hari bidasanzwe iyi wazalendo ikomeza gukora utuntu twayo mbe bimeze gute? Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Hano muri rucuro twibutse abadukurikiranye yuko mu ndwi iheze twashoboye kubashikiza amakuru yaho zinyeshamba za M23 zariko ziratera amabombe ku birindiro byabo wazalendo biri muri Parc National hariya aho kabisa abashe kubona ama video wabona ko mu byukuri zinyeshamba za M23 zisa nkaho ziko zirabarasa nishavu ryinshi kabisa. Yes, barungikanya ntibatanga gahengwe ariko kuri incuro bona journaliste kuri incuro turabona uruhigi rwahindukiye abawazarendo hano muri rucuro nibo bariko bararasa bikomeye izinyeshamba za M23 ndavuga muri Bumbasha hamwe na Bunkuba aho abawazarendo amakuru avuga yuko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo kabisa bashire ku musozo ibyizinyeshamba za M23 bariko bikoza byose kabisa bazikubite bazomore bazisubiziyo zaje ziva. Amakuru rero ava hano muri Bumbasha na Bunkuba yes aravuga yuko abawazarendo bagavye ibitoro nabo nyine biremereye bisa nko gusubiza mu ndumane ivyo zino nyeshamba zabakore mu ndwi iheze zibarasa ari muri park. Yes, nabonye n'utu video dukeya abawazarendo kabisa bariko bakoresha nabo inkozi ziremereye cyane ndetse amakuru akavuga kandi yuko abene gihugu haheze indwi zibiri batemerewe kuja mu bikorwa byabo bya misi yose hano muri buno buce butandukanye kubera yuko abawazarendo babasabye yuko batokwitambika imbere ya zino ntambara ku neza y'umutekano wabo banangire gato. Yes, biboneka yuko bona journaliste bano bawazarendo bari determine cyane gukura zino nyeshamba za M23 muri bino bice bitandukanye. Aha ngomba ncengirwa ko bona journaliste mbwire abadukurikiranye yuko imirwano uyu munsi yatanguye 6h ya gatondo. Bazinduye cyane. Yes, 6h ya gatondo niho abawazarendo batanguye kwatsa umuriro ku birindiro bitandukanye by'izinyeshamba za M23 na RDF ariko kandi ntabwo bagavye ibitero nkuko tumenyere babigaba nabo nyine batanguye barasa batera amabombe kure cyane ntabwo bari babegereye bagiye kubegera kubinjiramwo inyuma yaho bari bamaze kubacucagiramwo amabombe atari make niho rero abawazarendo baciye binjira kuraba yuko zino nyeshamba ziba zarokotse kumbure ku mabombe baca rero yes baca rero batangura akurasana begeranye niho havuga yuko rero hacatangura kumvikana ugwamo gwinshi gw'amasasu muri buno buce ku buryo abene gihugu batekewe n'ubwoba biyugaranira mu mazu yabo. Tubibutse yuko ari urugamba rutamaze umwanya munini cyane bona journaliste n'urugamba rwamaze umwanya muto kuva 6h gushika 5 y'umurango hari habonetse
agahengwe. Bivuze ko rero aba M23 barushijwe inguvu baca baratakaza bino birindiro aba wazalendo bagabye ko ibitero. Aha rero abene gihugu muri buno buce baridoga cyane basaba yuko FRDC ukora ibishoboka ikarinda umutekano wabo kugira ngo bashobore kuja mu bikorwa byabo ukuri kwamye kugira ngo baronke ingene abaza gutunga imiryango yabo kuko kubona abene gihugu bashobora kumara indwi zibiri batagiye mu bikorwa bya misi yose urabona ko ibikorwa cyangwa se ingene bariko baratunga imiryango yabo bica biba ari ibintu bigoye cyane bona journalist. Asante sana musesanguzi unkundiye dusimbire neza na neza mu gihugu cy'u Rwanda aho havuga amakuru yuko bariko haraba recruitment muri RDF big ivyo navyari cyo biziko. Bona journaliste muri RDF baragize novuga barahamagaje indi mikangaro y'abayifuza kwinjira mu gisirikare cha RDF nkuko nabonye amatangazo bagize no kumbuga ngurukana bumenyi zabo aya matangazo asanzwe ariko ku ma commentaire twabonye hamwe n'ahandi nuko bashobora kuba barabuze imikangara ija kwiyandikisha akwinjira kuneza hano muri kino gisirikare cha leta y'u Rwanda arico RDF. Abantu rero bariko baratangazwa n'ingene mu myaka iheze RDF bagize recruitment bakira imikangara myinshi cyane gose ku buryo baza barenze igitigira bifuza bamwe bakabakura ku rutonde ariko kuri incuro bariko barabura abaza kwiyandikisha kuneza ngo nabaza kwiyandikisha ngo ni babandi usanga bataba bakwije byangombwa bagiye yo kubera inzara baba bava mu miryango ikenye babuze ingene babaho nibo bariko bariyandikisha. Ikiro ni ikintu gihambaye cyane bona journaliste biraboneka yuko nabo bajijutse batanguye kubona yuko ataramajya batanguye kubona yuko gisirikare atari gisukari na cyane cyane ikica hano muri RDF ari ukuja akwiyahura kuja ku macuni. Yes, kwinjira muri RDF muri kino gihe ni nko gufata akagozi bona journaliste ugashira mu izosi kabisa nukwimanika. Rero RDF ikomeje kugira amarokritema kwinjiza ingabo muri RDF mu gihe hariko havugwa ndavyita ibihuha yuko abasirikare bose byo bifuse muri Kongo igomba kubakurayo bagarukana mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ndavyise ibihuha kuko narerekanye aho mpagaze yuko bidakunda ko RDF ikura abasirikare bayo muri Kongo kuko ntiyigeze yemera na gato yuko ifise y'abasirikare. Niyo mpamvu rero idashobora kubakurayo kuko kubwayo nta basirikare ihafise izoba yivuguru. Yes, aha rero tugaruke kuri recruitment bona journaliste bakoze recruitment bisigure yuko bakeneye izindi ngabo bakeneye amaraso mashasha mu ngabo z'u Rwanda kuko bisa nkaho abari bahari batakibafise. Usibye ko Kongo imaze guhitana ingabo zitari nke za RDF abandi batari bake bona journaliste nuko ibitangazamakuru biteko birashima kubivuga abujya hariho abasirikare batari bake ba RDF biripotinze ku birindiro vya FRDC abandi baza ku birindiro vya FDNB. Ngira ngo muribuka ko twabahaye amakuru tubabwira yuko hari imyidogo muri RDF yuko ngo FDNB yoba iriko irorohereza abasirikare bareta y'u Rwanda guta igisirikare bakagihunga bahungira muri FRDC abandi bakaja muri wazalendo. Aya majambo yaravuzwe cyane gose. Rero kubona bariko baragira recruitment ni kimwe mu bigaragaza yuko atabasirikare bakwiye iyi leta y'u Rwanda igifise benshi baradezerse abandi baguye ku butaka bwa Kongo. Usibye ko n'ikindi gitigiri kitari gito kikiri ku butaka bwa Kongo kandi batarota bagikurayo cyane gose. Bwana musanguzi mu kubandanya no makuru yacu
dutunge usimbire muri Kamanyora na Katogota naho tubwire ngene situation zimeze haheze igihe haheze iminsi utari kuri atubwira muri buno buce ingene vyifashe bwana journaliste mbere yuko mvuga ivyo muri Katogota na Kamanyora nagomba kwanza mbeshuza makuru yo muri commune Bagira oya apana iyi ni muri komeye cyane ngo tuza kuvugirako ngomba kubeshuza makuru bona journaliste y'ibitangaza makuru biriko biratangaza yuko muri Ruvunge na Uvira wari imirwano abakunzi b'ibitangaza makuru byacu bari bamaze kabiri badakurikirana aya makuru y'ibinyoma ariko guhera ku munsi wejo baguma batwandikira abandi baduhamagara ati ni muduha amakuru turumva ko muri Ruvunge ngo hariho ibombora turumva ko muri Uvira hariko haraba intambara so nagomba mbeshuze amakuru icambere nuko muri Ruvunge niho hari defense ya FDNB ingabo za leta y'u Burundi niho zifitiye ibirindiro bikomeye cyane uva muri Kamanyora Katogota ucushika muri Ruvunge ahantu hari defense y'abarundi aha hantu bwana journaliste kuva zinonyesha mba za M23 zivuga ko zigomba zifate Uvira hari mu kwezi kwa kabiri gushika magingo aya nta musi numwe zinonyesha mba zirahanukira nuko ziratera y'ubu wapi ntibikunda wabonesha amaso so rero kumva ko hari bitangaza makuru biriko biravuga yuko hari imigwano ikomeye icambere nuko bumva ko ariho hari defense ya FDNB barabyumva mugabo ntabyo bazi barumva yuko defense ya FDNB iri hano muri Ruvunge rero kurema makuru yuko bariko haraba imigwano n'ibindi ivyo biraborohera cyane gose musanzwe muzi yuko bobo atakindi bajejwe atari kurema amakuru y'ibinyoma so muri Ruvunge na Uvira umutekano ni wose usibye gusa ko hariho abagwanyi ba M23 b'intasi bakomeje gufatwa ku muvuduko muremure cyane hano muri Uvira no muri Ruvunge bien sûr bara muri imisi heze barafashe abagwanyi barenga 17 nabatasi bien sûr ariko kandi n'abagwanyi kuko umutasi no mugwanyi barafate muri bino bice bari baje gutata aba bose kabisa wazarendo yarabashizeko intoki rero usivye aba batasi ba M23 bakomeje gutoragurwa muri bino bice bitandukanye nta bandi bagwanyi barashobora gushika muri bino bice bya Ruvunge canke igisagara ca Uvira asansana bwana musisanguzi ariko imbere ko turangiza no makuru yacu hari ibidasanzwe muri commune Bagira mbega bwana musisanguzi nibiki vyabaye muri Bagira bwana journaliste ibitangaza makuru vyose ubu biko bitangaza inkuru yuko wazarendo yongeye kugera kandi mu gisagara ca Bukavu neze na neza hano muri Bagira bwana journaliste Bagira asubwa mbere aba wazendo bahashitse barigeze kuhaza hama barahatakaza ariko kwindi ncuro rero aba wazarendo bageze hano muri kino gisagara ca Bukavu neze na neza hano muri Bagira so mwijoro ryakeye muri Bukavu havuze urwamo rwinshi rw'amasasu ariko kandi novuga ko ari urwamo rutandukanye hariho igice kimwe ca hano muri commune Bagira aho abawazarendo bariko batana mu mitwe n'inyeshamba za M23 abantu benshi bashoboye kubona aka video aho abawazarendo bariko bifilma babonekana hano muri Bagira ariko kandi hariho n'undi rwamo rw'amasasu rwavugiye hano nyine muri Bukavu ariko aya masasu yareka avuzwa n'izinyeshamba za M23 aho zariko ziriba rero bona journaliste tuganire gato kuri hano abawazarendo bongeye gushika muri Bagira neze na neza ni muri nord y'igisagara ca Bukavu so mu minsi heze twarerekanye ingene abawazarendo bariko baragwanira cyane hano muri Kabare aho mbere ku munsi wa gatandatu bashoboye
kwigarurira kano gace karimo paruwase Mukongola. Yes, kano gace kabisa muri uyu mwanya kari mu minwe yaba wazarendo. Tubibutse kandi yuko bona journaliste ni nkuru kumbura utazanye kuri plateau yacu kandi ari nkuru ihambaye cyane gose aho aba wazarendo ubu tuvugana bakiriko bararasanira mu gace bita change. Yes, na gace kari muri territoire ya Karehe aho aba wazarendo bagavye ibitero biremere cyane gose hano muri change ku buryo twibaza yuko mbere bashobora kurara bafise kano gace kuko igihande kinini bari bamaze kukigarurira. So iyi ntambara bona journaliste y'abawazarendo ni ntambara ikomeye cyane. Ugiye kuraba intambara iri kirabira muri Kabare hamwe n'iri muri Karehe, atwinjire neza na neza niyi apparition y'abawazarendo muri mu gisagara ca Bukavu neza na neza muri Bagira. Urabona ko ari target ari kibuga c'indege Chakavumu. Yes. Kuba abawazarendo bagiye muri Bagira wari amakuru avuga yuko bo ari ku birometero bine wari wabitubwiye. Yes, sigura yuko bagisatira mu gatondo abawazarendo imirwano yari ku birometero bine n'igisagara ca Bukavu. So n'ikibuga c'indege nako Chakavumu. Kuba rero abawazarendo bagaragaye muri Bagira, kuba bashoboye kuboneka muri Bagira kabisa, bakaharasanira bakanahashinga ibirindiro byabo, ni intambwe ikomeye cyane gose. Je ndabitaye ko bagiye kudestabiliza muri Bukavu kugira ngo bikunde baze baranetraliza amaramfora amwe n'ayandi kugira ngo iki kibuga c'indege Chakavumu. Bona musesanguzi unkundiye tuganye umwanya kuko umwanya uri kuri atorega umwanya uri kuri dusiga utwerekeze neza na neza aha mu gihugu ca Kongo muri Bukavu aho bivugwa yuko hari imodoka za RDF zoba zaherekeje ziva mu gihugu cy'u Rwanda. Bega ayo makuru yo hari icyo yazi. Urakoze cyane bona journaliste. Mu bisanzwe bisa nkaho intambara ya Kongo itakiriko iravugwa cyane kubera yuko Isirayeli hamwe na Irani je ntambara yabiraremere cyane ku buryo byatumye intambara ya Kongo bitangaza makuru bitakigira ico bivuze ko cyane. Benshi bariko bakora inkuru kuri Israel hamwe na Iran. So bona journaliste turamaze indwi turiko turakoma induru twerekana ingene izinyeshamba za M23 ziguma zikora amarecrutement mu bihugu bitandukanye cyane bya hano mu karere. So wabivuze neza yuko iyi RDF yarungitse ingabo mu gihugu ca Kongo, aho yarungitse imodoka za gisirikare amakamyo ndwi yuzuye. Yes, yuzuye abasirikare ndetse yashikiye hano mu gisagara ca Bukavu. So nibyo nshimye kugira ico ndavuze ko bona journaliste nukuri kuzuye izo modoka zagaragaye kabisa muri Bukavu. Dufise n'amakuru y'ivyemezo ava mu gihugu cy'u Rwanda ayuko zino modoka zashoboye kurungikwa muri Kongo. Ariko kandi rero bivugwa yuko ari RDF yarungitse ingabo mugabo mu by'ukuri ntabwo zino ngabo ari za RDF ibice 100%. Ni muri ya mikangara bariko baratoragura mu bihugu bitandukanye. Turavuga Burundi bwacu, Tanzania, Kenya, Uganda, eka no mu Rwanda ubwaho hariho abo bashoboye gutoraguramwo maze babaha formation militaire, nibo bari bashoboye kurungikwa mu gihugu ca Kongo. So bona journaliste anagomba ngira ico mvuze kuri rino rungikwa ry'abantu basirikare mu gihugu ca Kongo mu gihe hari hamaze mbere n'imisi avuga yuko ahubwo iyi RDF igomba gukurayo ingabo zayo ifise ku butaka bwa Kongo. Iki ni ikintu gihambaye cyane bona journaliste cerekana yuko nubwo bariko barananizwa ku rubuga rw'intambara RDF na M23 ntabwo barota batanga ubuce bamaze gufata. Ntibarota na gato bashira ibigwanisho hasi kiretse ari en faveur yabo. So bivuze ngo rero bona journaliste
abantu ntibareke kwihenda bibaza yuko izi nyeshamba za M23 zirota zishira ibigwanisho hasi kirazira ibimenyamenya n'ivyuko bakomeje kurungika izindi ngabo ku rubuga rw'intambara kandi bakomeje no gukora ayandi mahokritema mu bihugu bitandukanye mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi hatandukanye. Iki rero ni kimenyetso sindamusiga acerekana yuko bakenyereye urugamba bona journaliste. Aho twarabivuze yuko n'urugamba baruteguye imyaka 10 ariko uko bari bavyifuje ko bigenda asiko byagenze kubera yuko bagiye guhura n'igisika batari biteze cyane gose. Ndemeza yuko zino nyeshamba iyo zimenya yuko leta y'u Burundi iza yari kwivanga muri iyi ntambara batanguje baca babikasorira ntibari kuyitanguza intambara baca babiheba baca babiheba kuko bari guca babandanya 2015 akaba ariyo bagarukana kwanza mu Burundi cyane gose. Bari gutangura kwanza kudestabiliza Burundi bakazobona kuja muri Kongo mu Burundi bamaze kubushira hasi mugabo u Burundi bwarabananiye kabisa barabugeze amajanja ibitangabo byinshi rero baca bavuga bati ntaco reka dusimbiye muri Kongo kumbure marerezima naho rero kubwa mahirwe make leta y'u Burundi civitambika imbere urabona yuko urugamba bibaze yuko ruzomara amezi 2 ubu rugeze mu mezi arenga 6. Bwana Musisangozi unkundiye mu kurangiza kino kiganiro utubwire situation muri Fizi akaba hari ubizi ko ariko atabihari unkundire tubandanye turangiza kiganiro. Bwana journaliste ndagomba kumenyesha yuko nta hantu na hamwe abawazarendo batari ku kivi mugabo muri Fizi territoire ya Fizi wanashaka na Uvira abawazarendo ntabwo bari ko baragaba ibitero kubera yuko basa n'abagandariye general autoproclamé namuvuze Lukumeta bazomushingura mercredi hama bace ku mazi vendredi tariki 20 ibirori ni biriko biratuma abawazarendo batariko baragaragara ku rubuga rw'intambara muri territoire ya Fizi hamwe na Uvira nkuko bari bamaze iminsi babikora ariko ama defense yabo kabisa yararinzwe ku rugero rwo hejuru cyane. Gusa ndagushimiye cyane Bwana Musisangozi. Yes ndagushimiye nanje Bwana journaliste reka tunashimire n'abadukurikiranye tubipfuriza ko bogira ibihe byiza kumbure turashobora kugaruka muri studio haracari kare cyane gose. Asante cyane mwe twanyuma kino ganiro nizere yuko mashoboye kumvira byinshi kandi abikibanure nizere yuko bikunze twongera guhura mu kindi kiganiro. Bye bye.